jewe mugabo yarapfuye baramumpambira ubwo nanje ninapfa bampambe umva kwanza ahubwo nimunshigikire ko ninapfa nta kibazo nzo batera igipolisi je kizompamba nimunshigikire mungurire kamera hameje nikorere bisi ibintu byinshi mbashaka kuvuga mbashaka gukora kaca nsanga telefone nkoresha telefone peut-être ntibifata neza ikina ntigisa neza munshigikire wara mureke ibintu by'inzigo kandi nafuze usanga bose bampostinze yo munyamujisha uyahora nwenza umugenzi wanje reka ibintu by'uburyarya umuntu umuha gihema ukimubona ivyo bintu by'uburyarya bihagarara je umuntu wese ankunda mu bafana banje ikindi ko ndabasaba n'abafana ba Sexy Love yambu cyane gose bakunzi ba Sexy Love TvShow narinda bakumbuye uno munsi ikiganiro ca et si on en discutait naje gutemberera umuntu mwese muzi kandi ndibaza ko mu muzi inkuru ziwe zonyene ndaziko zamaziko zirabateramisha kuri TikTok mugumane nanje ndamubereke ndamwakire yambu cyane murameze neza yego ndashimye karibu cyane kuri Sexy Love TvShow murakoze yego mushaka kwidondora kuba ariko baraturaba peut-être batakuzi kuko je ndakuzi vraiment je nitwa Gakobwa amazina yanje y'ukuri nitwa Dusaberita hama nkaba ndumukinyi w'amakomedi nkaba TikTokers hama izina ryanje yo ku TikTok benshi bazi nka munyamuji je munyamuji uri munyamuji je mvuka mu muji okay Rita mu bisanzwe avuka he je umwana wo mwisite hangere mwisite okay bakunzi bacu mushaka kwibaza muti mbega uno munsi nahisemwe gutumira Rita gute mu kiganiro cacu Rita n'umudamu mazi imisi mbona ku ma réseaux sociaux surtout kuri TikTok atubwira ku majambo atubwira ku mibereho y'abantu ba misi yose nukuri vraiment je narakunze ukuntu aduha ama message nkuko mwabibonye twarigeze kumusita muri message twagize n'umugenzi wanje Greta kuko vraiment byaradukoze ko ibintu yari yatubwiye rero ndashaka d'abord imbere yuko abantu bamenya igituma Rita agira ama video yose atwibwire Rita ninde mu bisanzwe Rita n'umumama wabana bangahe wabana batatu me babiri nibo gwanje b'amaraso uwundi ni umufana adoptif bo nkaba ndi umupfakazi mugandi ibesho kina chance singira umupfakazi ndafise Yesu sorry cyo kirangikuye ndafise Yesu cyo singicemera hama nkaba nkina amafilme ndakina comedy ibintu byose nyene mu gisagara amafete ugomba kuba mu muji utegereza kumenya ibintu ibintu byose utegereza kubitegeza na YouTube channel ndafise na YouTube channel yanje Rita Comedian kamze murafasha mze kugera ibintu byo ibintu biba bituma nca mvuga cyane ibintu nk'ibi okay rega tuze nka video ya mbere nakunze mu ma video yawe yari video ingene wari kuratwereka ati banyamuji bamutwereka ahantu muba niyo muba abakobwa benshi bagirekani wabo kubera kino niyo bibaza ko abakobwa benshi batatwereka aho babo nurabaza kujya ubona basa niko babo hasa reka hagasho gusanga umwana w'umukobwa ugasanga arisize arimaze kugusha gusanga impuzu yambaye isakoshi kirato nko mu 1500 iwe abatari do 1010 bihari iri ku muryango none yo yerekana gute ni matera ni oya matera cyo nikindi kintu rega kesha rara mu hotel matera ko bidahari aramuhira gake urumva ayo niyo ma video kuko nabona umengo iyo niyo video ya mbere vraiment yavuze ati uyu mudamu vraiment aravugishije ukuri kubera ko deja jewe hari iyo ma video nerekana bakatambwira ngo ivyo washoboye kuvyerekana gute ku ma réseaux sociaux none se go buzima bwawe ariko nibwo buzima bwiwanje rero narakunze ukungene watwere kuri kuramesa ndamesa ndagira iki nongo ibaze imagine ubusiri mu bujya n'ikibazo ubusiri mu burebure n'ikibazo ugasanga umuntu afite arazigera nongo umuntu yomeza gute hariyo ka video kamaze imisi ga circular karavuga ngene une jeune fille byamunaniye kumesa kubera seso none uteka yoteka gute oya guteka navyo babazireka oya yo bari nkume atazi guteka kandi no kumenya guteka bivana aho wavukiye ke turabona mu isite ega nitwe turabanyamuji ugabo nanje mugaje ndazi guteka
nukubiraba neza kandi ikindi nacu usanga use mama w'umusirimu cane kuko mama benshi bazi yuko gutunga umuboyi n'umuyaya umukobwa we ntacakora iyo azogenda azoronka mbega uzi gute ko azoje iyo wagiye ushobora gusanga yumi wasanze hamwisite mwicaranye atazi n'ugukoropa tugarutse neza kuri Rita carrière yiwe yayitanguye ryari kera ntabyo nibuka je natanga ibi bintu ntazi n'ibyo ivyo ntazi na kamera nkaza ndakina abantu bakandaba turi muhira petite sœur abana n'abandi benshi twatanguye kera n'abantu raski wafani kera kiri muto nyene dugira ibintu utazi bizojahe tukandika filme petite sœur wanje ari umwanditsi wa kera akandika twagira ama repetition tugapanga ibintu byose mugabo ntituzi undi fe yari yihe ivyo namaze mu gihe kinini cyane hama ndanabiheba nefse n'umugabo atanavyemera cyane umva aca kubwira ngo ndavye titre yanje ibiki mva naye ngo ni byose sinoguma mvuga ndavyemera nyene ndareka munyuma nyene ndavuga je ndabikora ndabiga petite sœur je ngo bansubire acarambwira ngo niwasubira ngo abantu nibazoca babona yuko kubera kwakaye wiganza utegerezwa gukora ivyo ushaka je ndambwira ubu ninabikora bizoba ari ivyo kuko nka je par exemple kugira mwabonye muri ga video je na be famille yanje ni mahore na vandame bimeze uku iya niyo yindi video kubera ko twarayivuze urumva nkaruga ati nubundi sangwe bise be famille mva ntibankunda mva nundi muntu wese ategezwa kuvuga kandi ikintu kimwe mu ndababarira umugore amaze gupfakara amaze bibana ushaka usengura re mu rusengero izina Maria bari kubatizwa iva ku mpanda Nosha ndavuga urumva amafuti yose bayakubona uja ku isoko utebe ufise aho waciye uja muri ville ubu bure bisi niko yama kandi dutonda amasata ndatu ivyo ntibibaho rero maze ko umugore ndavuga turazi rero je vyiza reka nkora ivyo nshaka kuko d'abord je gukora bijya bintu je nugo abantu batobiraba nkitangwa nko ku TikTok wasanga mfise abantu babiri batatu ariko nkaguma nshaka kubera iki je ngiye no mu cumba ndashaka kwa masaha 2 ndiko ndavyo nagize nkatwenga je nkaryoherwa n'ivyo ngira umva mvuga ati abantu bose ni batazondaba birabasha ikindi naco ntegezwa kubikora nivyashika umuntu akaduka nuko kwadukuko akamvuga ibintu yambonye kuri réseaux sociaux biroroshe kuko je bavuze ivyo nakoze ariko ubundi ngumye nicaye gutya batuvuga ivyo ntazi ubu rero nzotegezwa kubikora hama bazi bavuga ivyo je nakoze muri societe turakunze kubona iyo umuntu hari uwambwiye ngo ajya ama video mukora ngo nugushibaguzwa apana gushibaguzwa ryanyandika ngo ndumusazi nkaca ndakomanta ko si cyane wewe societe donc bigukora ko gute kuko hariho bamwe bibabaza hariho bamwe wewe bigukora ko gute iyo ugize video ukabona abantu bariko barakubwirana ku ruhande canke urarenganya ati ujye ni wa mugore yavuga bya bintu atariko ntiyari kubera culture uko bimeze wowe uvyifata mu gute muri abo bantu hari urumva aranze nagafuko k'umuceri hari uba yikoreye hari uba yinjaniye ubufu hari uba mbaje ati mbega inzu iri hanga handi hira urumva kuvuga kwabo kandi nasanze bavugana ataje afite icyo bakora twese video dukora turaruha umwanya tuba twafashe je ndashobora gufata telefone nkazuvuga nkaza mva umwana arasamuye nkaza n'umbundi baramuhamagara tuba mwisite ni peke tungu niyambugita muri ya video yaje nkaba ndafuse ndatanguye gushasha amare umuntu ngo atangiye kuvuga ivyo avuga abantu bo nari abafuse na oya ofete ntubumviriza siho ndi nimba bo bambona je nta muntu mpora mbona ama sujet ukunda kuvuga mu ma video yawe uba wayakuye ni mibereho ya misi yose ni byo uba waravye ni biba byagushikiye ama sujet hari ivyo d'abord mvuga nkabicisha ku ruhande ari vyanje yari jewe nimvira ikintu nkungacenira nkimvira iki kintu ndakivuze ntihabuze abandi bameze nkanje ikindi naco nimvira ko cyane abantu bubu bavuga ibintu gusa bigezweho by'ibisirimu hari ivyo twibagiye kuko no musenda ndashaka kugusanga wewe waje kundabura ibanyore mugabo rigeze kugenda n'amaguru cyangwa ngasanga twamakaye mwisashe kera twatwaramwe amakaye ku ishuri batita burdani yarambo burdani gatukura n'akavere kanganuko mugutu maze gusanga nyene wicaye mu biro
abana nyene bahamva batwara amasakoshi meza bagendera mu mamodoka ntibazi ko papa twariye amakaye muri Burdani umva yagiye no kwishura miguruwazi oya twebwe mbwa twara abasirimu masite twatuma twambara ipireri urana amapine bw'amapine ugacusiga n'utubara reka twe twara abasirimu twawunyura hasi donc abari ibintu bo wabonye ni ibintu mbona ni ibintu kandi nkaca nsanga iyo ngize ibintu byandi vya kera bwa buzima bwanje bwo mwisite nyene ahantu nakuriye kuko je nonganje kuvuga ibintu byo mwirohero ntavyo nzi mwirohero ndahaca ndaharengana ngiyana kuri biro na famille vyo ndosanga kumutanga ikiriri ivyo ntavyo nzi urumva ca mvuga nyene vya bindi jewe mbona kuko ndabivuze mvuga ikintu mfite ubuhamya n'umuntu niyambaza nzo gusubiramo ko ndashaka kuvuga ivyo mwirohero nkasanga ndafunzwe ari vyo mbeshemwo hari vyo ntosigura ntavyo nzi muga vyo mwisite nyene mba ndabizi nyene ndavugama haca nsanga rero abafana banasiga bafise abafana benshi aha ndakazi ndafise abantu bafollowing benshi cyane ndafise followers ashika 600 birenga ubu none Rita mugabo ngenda gutera inkuru je ndibuka ko ngitangura ama video navuga ati mbega mani ibindi ko ndavuga nzojahe nzoshika wewe wifuza nko mu myaka 10 iburi kurakora ubu ko vyo gushikana 10 ni myinshi kuvona ega nduko maruriyo nahereye oya 10 ni myinshi 10 ni myinshi mikeya gusa imana nibirabi msondera ibuto indabice ko telecommande kuko nkora nk'ivy'abandi bakora hama numva ko nshaka gukina amafilme menshi ateye imbere yo kugwego numva no bishobora n'uburyo mbambuze mbo ikindi kintu ndi mu mutwi wanje mfite amafaranga ndashaka kuzogira ikigo c'imfuvyi apana abana benshi oya bakica hagati ya 10 na 15 babe bakaye kuba basirimu umwana abe ubuzima bwiza nico kintu mpora nifuza no gutunga inzu gwanje Bujumbura nkayubaka gwanje kubera ikigo c'imfuvyi ikigo c'imfuvyi parce que je narigeze kuba muri orphelinat narabaye mu kigo c'imfuvyi narabona sometimes ari vyangyohera ari bitangyohera ndumva ko ndakigize ndabifisemo experience yo kurera abana no kumenya kubana nabo none kubera watubwiye ko mu bana ufise hari umwana wadopse est-ce que ntibigoye iyo ufise deja umupfakazi oya turabagore ba Yesu turabagore ba Yesu urafise deja abana babiri uciye uronka uyundi donc urabuze ca gipande rya figo ryawe ryari rihari ryahora rigufasha wavyifashe mu gute vyakugendeye gute kuko kenshi muri bike tuba dufise ntituba dushaka kubisangira n'abandi tuba tuvuga ati oya abo bana reka nguma nabo nyene kugira basi nshobore kuzobarera neza baronke ibindi ariko we waragize uwo mutima wo kuvuga uti nanguye reka nongeremwo n'uwundi kuko abana n'umugisha vyagenze gute abana n'umugisha ufise uburyo monsheri hari igihe vyankumva mfite gufata uwo mwana je nta none arinzi namukuru mfite simba nkunda gushaka kuvuga iyo sije y'urya mwana kubera uyo mwana ntibibaze yuko kuba ndamufise ngo avuka mu muryango Kenya nkaba bari mu Bufaransa bari ngaho mwirohera iwacu abi wabo n'urya mwana no bandabera ama belle famille aba famille tuvukamo nuko ibintu tubare sije y'urya mwana simashaka kwishaka kuri kamera kuko bacana umengo ndiko ndabavuga nabi umengo narambiwe n'urya mwana oya sije simashaka kwivuga ko cyane amfete namubonye ngira impuwe ca ndaharura ko ninamutora nimba nginusi y'umuceri nta robo nzongerako bizoguma ari bijya nyene kandi ngina ndamutora namubariye je navyo nta byinshi mfise ariko ubuzima jewe mfise wowe ntabwo ufise niyabura amata nzomugwicaye ca mukaru niyabura inyama nzotomfatira rengarenga twara turabanyesite turi yaranje rengarenga karanga bunga intore umwana apfe kuba yariye umva uko zobahi wanje siko yobahi wawe sije birebire vy'urya mwana simashaka kubivuga kubera Imana urumva ofati ndakibajije kubera ko uko wifuza kugira ikigo c'imfuvyi ni donc muri bike warufise donc uri kurabisangiza abandi tugaruke kuri Rita la comédienne tugaruke ku masuje wewe akwanteresa navuze yuko wavuze belle famille uravuga ingene twinyegeza muba mu buzima butari abantu bose nasanze bagendera na bose n'abactrice bakina amafilm umuntu aba mu buzima butari gwiwe ugahura n'umuntu muri viruka mu buzima burenze umumenyemwe imbere ukumigwa none wibaza yuko burya
wewe umaze kubona byinshi donc umaze kunovuga ati nka je urumva urankurira warabonye imbere wibaze yuko ego abantu turi kune turi gutanu none wibaze ko biva kuki ni igiki co dufasha twebwe nk'abarundi kugira ngo dushobore kuhindura iyo kamere yo kuvuga ngo turiko turabesha ntituriko turasangira muri bike dufise tubisangire n'abandi wibaza yuko biva kuki je nibaza yuko biva mu kwikunda cyane no kwifuza amfete ndashaka kukubona nkifuza nkumva ko ntegerezwa kubaho nkanaka nivyo bica bituma tugenda turiga ubuzima tubaho mu buzima bwo kubesha ariko umaze kubaho mu buzima bwawe wewe jewe ritameze gutya ntegerezwa kubaho gutya uca usanga vya bindi bike ufise ukwiwe uca ukwigwa tureke kwikunda cyane tureke kwiga ku buzima bw'abandi wewe nimba waronse ego ni wewe Imana iguhezagire je mambwira n'abantu nimba ngira 10 turi ku murongo Imana izohezagira abantu jewe ngira 10 mana aba bantu zurankurira nko babiri havuye nko babiri ncamba 8 bandi babiri ncamba 6 umva ndiko ngenda nshikirwa apana kumva ko utegerezwa kuronka kugira usimba abandi peut-être yari imbere yawe uri imbere yanje gutya utararonka je Imana ntizombona banzuvemo hama nanje rero nshikira nabanzamo Imana nibanze muhezagira Imana nihezagira uryavemo kandi kindi naco Imana yahezagiye umuntu mu kirundi babivuga neza uwawa buri minsi ntabura umunsi urashaka kuba utari ikintu umpata ikintu ugiziki mugo ugasanga urankoreye ikintu kimfashije par exemple nkuko wawe emission yawe ndisubira za kubona abantu benshi batari bazi bakuraba wewe batari banzi canke batari bwambone hariyo n'abandi bafite ingeso rero muri no game yacu ugenda mu ikiganiro nta bamvyuzi nza kuronka Imana ibababariye mugaho ngeze kuzoza ntanga ikiganiro n'ikibazo urumva ugasanga umuntu kugira mu ikiganiro ugabanza guharura nzomukura mwiki nubone yuko ahubwo nshigikira umpe wewe bamaze kumenya nshigikira je yo kugira nanje nze ngere hajya wageze oya ivyo ntibihari benshi aba YouTuber babashaka yuko aho ikiganiro umuntu avyaza umusaruro ntashaka guteza imbere urya muntu ashaka ahubwo amwunguke kurya muntu none mwazamuragira gutyo twese bizoca bigenda gute babandi bato ega murakura mugasaza twege twira babebe natwe tuzomutote mushikirwe nkubu ukubaje umuntu yo kubaza uti Rita niyahe message woha ngira mvuge abantu batatu uhe message umwigeme uhe message umugore agipfakara abona yuko no kuri vraiment biranyangaranye uhe message n'umuntu yifuza kuzagira ama video mugaba akavuga ati bene ndazondaba shaka uhe message abo bantu batatu dutangure ku mukobwa tutangure ku mwigeme umwigeme ataraja mu rugo ujya mwigeme nyene akiri wabo numusaba yuko yotekereza akarindira igihe c'Imana ikazomuha ibi bintu bitubesha ugasanga uri kumwe n'uyu kandi umutipe wose muri kumwe kwagenda kubonye ndabivuge mu kirundi basi imvugo mbabarira amati nazoguha ibyiwe burebure umva usanga warabaye nk'umugore atavyuzi mugashwana gato kabundi ukasanga wagiye kugira mariage ugeze mu bagabo 5-6 abo bose 5 ntibigeze yitwa umugore w'ukuri none umaze kuja mu rugo rw'umuntu uratetse urarayeyo none sivyo umugore akora muhira none ubusigaje ko umugore warabaye umugore wiwe uyo mugaca murashwanya uragiye ugacukundana n'ubundi bikagenda gutyo nabasaba ko Imana babaho umutima wo kuvyakira no gukora cyane kuko ibintu umwana w'umukobwa akora kubera kwifuza y'amafaranga acabona ati ntandi nzirano yaronkamo yokora cyane kugira respect yiwe ihagume kuko bijya n'uzura n'abakobwa bakora afite amafaranga menshi birabagora no kubaka oya birabagora kubaka ariko umugabo muraba ati we umukobwa amaze gutunga imodoka umukobwa afite muri nka 10 na zinga kuri konte agaca tanga kwibaza aratanga kwiminimiza wenyene ndamuhera abantu bakazambwa no cya mukobwa no ntumubona ati uge n'umujama turakunda kandi turasangiye kubivuga kubera zinivu ufise kandi wari kwemera na mu mutima uvuga ati mana nta kuntu yozombaza navuge nk'ubu dufate nk'umukobwa aciye abivuga imbere y'umuhungu nawe nimuze mubivuge naho abafise umutima kubera bivanye n'imico y'iwacu umuntu ageze ahavuga yariranze uyu nakira umukobwa ibyo niho bivuga hama ku mupfakazi nawe umupfakazi numubwira yuko umupfakazi bisaba kuvyakira ibintu biragoye umupfakazi bwa mbere biba bigoye kandi umupfakazi ni ugushira mu mutwe dufise ukuntu twega abapfakazi
tubabazwa n'ama belle famille oya est-ce que bararongoye na belle famille bakurabe ntibakurabe hari ega ntakose baba bafise uwo mwari mufitanye amasezerano uramusize ku mpanda wowe ubwawe urabonye ko umusizeyo wowe urataje bajya bose mwamenyanye kubera urya muntu uko atagihari naco mupfana ugiriye ubuntu ugasangana abantu bafise umutima bakakwibuka uzoza urabishimira Imana apana kumva ko ari itegeko ngo ategezwa kurera bajya abana nta tegeko ririmwo ahubwo zura basengera cyane uvuga ati Imana urya mu bon frère ngwira makaye y'abana Mana muhezagire mabuko baranzanira basi n'igitoki c'abana Mana muhezagire kuko nta tegeko rihari uwo mwari mufitanye itegeko ari ku mpanda urya yaragiye yaraguseze kuko bon frère nimwohura ngo mufate gutyo ngo makaye y'umwana ariko umugabo musanze nari kwara ariko umugabo musanze nari kwantumga ati mbe nta soni aho nyura musteri yamanutse utarama amafaranga yo kurya urumva kandi ufite uburenganzira ibisa rero kuvyakira ntitubabazwe n'ama belle famille ntabababaze kuko nanje narigeze kubabazwa nabari ku buryo bundashima n'amahoro menshi ntabababaze amikindi naco muce mwiga gukora utarusanzwe ukora kandi vyiza twoza turakora abagabo bakiriho gusa hari abagabo n'abasanga batavyemera ngo ya mugore wanje nicari umugore wanje ndikwicika ukibagira ko utamenya ninda azotangura hagati yawe na wa mugore bishoboka umugabo kamuganiriza buhoro buhoro ukiga gukora saba atakiriho naho ni wige gukora hama ibindi ravyo muzoze biga ko dufise umugabo witwa Yesu ubwo n'abantu bose upfa gupfa karuwo umusiga ku mpanda ubaye mukaje urasenga ukamubarira ubuzima bukabandanya kuko hari abantu benshi je bihora bimpa morale ariko nambara agatenge kanje nube namba biga bikanje nyene mba nifashe neza ndafise agatenge umugabo yaransigiye nkamba neza aga jeans keza nyene nkifata nkigira munyamuji naho gatomse nshaka kuja mu kayimisi umeze neza ugasanga mpuye n'umudamu atuhagaraje aho mpagaze kandi afise umugabo kandi aranakora umugore arakora umugabo we arakora umugabo duhuye duhagaze gutya ndamuga ati Yesu Imana ishimwe warangiriye neza nta mugabo ngira ariko naho ncisha mwijisho umuceri yagabana babironsenze kaboneka hari ubuzima Imana iguhura amenya kububamwe ngo uvunitse amenya gucumbagira kizira gusa ko wiyandagaza wigira wakira muntu niryo kosa umva wiyubahe ntiwigire nyene wuyu urumva hamuzima burabandanya hama rero uwavuze wa gatatu n'uwa wa gatatu n'umuntu yifuza kuvyuka ngo afate telefone yiwe agire video avuge kubimubakiye byafise ku mutima mugagatinya ati mbega abarundi bazobifata gute mbega hoho ni bantu ka muri commentaire jewe nzobifata gute eske umutima wanje urimiriwe kubabara kuko kubabara koko turababara pe ku ma message ku ma commentaire bashobora kuba batubwira turababara ariko twebwe neza tuba tuzi ndibaza ko ariko nawe umeze urazi objectif urazi ico ushaka gushikako uwo no wa gatatu nshaka ko yo uyo no babara ko fata umutima ataratangura cimvyo ko agomba afata telefone akore video inyami babara ayikati kuko abantu tukozwe mu kubabazanya ikindi naco ntacika intege yo je n'umuhansiramwe video zanje za kera ziri munsi jeme zitatu kandi muri ya gatatu harimo gwanje ndabasa Kwari nashaka kumarindwi nkabona namunara nacirako nkaca ndayishirako jewe nyene nkashirako murumva bisaba yuko urinda ubikunde ntubikore ngo ugira ushimisha abantu wewe bikunde cyane ukunda ijwi ryawe nkaje abantu barambwira ndakunda ukuntu uvuga harageze igihe nsigaye nikunda ukuntu uvuga ego cyane ubu abantu yo ndakunda ijwi ryawe ndakunda ukuntu gakobwa avuga ubu rero je ubwanje ndashofata telefone nkadada video yani anavuze neza je ndikosora ntabwo yo iki kiganiro cyari kigeshe mbwa kakano nashize mwana vraiment nanyereye wowe nutinya gusubira kwiraba ngurabe eske navuze amafuti eske nagize ahubwo ndaraba hajya nashizemwe amafuti nkasanga iki kintu cyari kigoretse nkakabonamo nkagakosa ejo nca nkora iyindi kugira ndefande ryakosa ryanje ndakwemeye nca nkora iyindi kugira ndefande ryakosa ryanje hama ama commentaire nawe yabantaza Imana ibahezagi commentaire ibambi iba nziza wandavye saga umugisha kuko nishaka kumbwira nawe utandavye utafashe umwanya ngo biraba ubafashe umwanya ukandaba ivyo naco bikimbarira je nigeze kuba ugasanga video maze ukwezi mse commentaire zibiri imwe ivyo ntaco bikintwara vraiment hama bagire courage bakoni murambigwe mube bamutarambirwa kubona jewe usigasha video ugasanga mu masanga hamaje mama commentaire nkavuga komanugira neza kumbe nibindi bizoza bita ubu numva nshaka umbwire jewe nka Sexy Love jewe nka Sexy Love TV show je naje hano kugira ngo umbwire hituriwe kugira ngo tuganire kuri wewe canke uwundi wese ariko araturaba
kuko warigeze kuvuga yuko ari wakwemereye usaba kamera c'était urankurikirana ndakurikirana cyane igiki wumva yuko abarundi bariko baradukurikirana canke wowe wese ariko aradukurikirana yo gufasha kugira ngo kaya wawe yegegwe imbere ashobora kuba ari umuntu agira ama video agira ama film akavuga ati no kuri vraiment umurabe rita Jenny wateko mwabonye ngene mise kuvitangura ngumanwe nga kuko vraiment all camera ho nibindi bintu nigiki wo kumva uvuga uti nigiki yo mfasha je d'abord nsaba burigina n'ababariye nsaba abantu banshigikira kuko udafise abantu ntacuri udafise abantu ntacuri ikintu mbona gituma ntabo wa undi nifuza nibikoresho nabisubiyemo uzokogwako akangura ibikoresho byo gukoresha canke akambwira ati jewe nta buryo bwo kubikugurira inguzo zurakora je ndaguha ama video yawe nawe nyene imana imuhezagire kuko deja nzi ndiko ndakora umva mbuze ubwo buryo bw'ivyo bikoresho ibikoresho bibonetse ni yamina canke akava umuntu ati jewe ngenda umva rimwe mu ndwi canke kabiri ndebe basi video imwe canke zibiri uzozuraza je ndagufata izo video ndaguha video zawe ugenda gupostinga noshima imana ikindi nosaba yuko bamfasha ahubwo ngenda kubaza abastare biwacu naho impindukira nje mbo journalist abastare biwacu bakoresha TikTok yego hari abakoresha TikTok benshi none ko mpara mbona mengo kuri TikTok ndazwi nkaba narabona na jeme umustari numwege mani baze ntimurasiri mukamukoresha TikTok none mubizikoresha none badashigikiye twebwe turabi wabo muduca mushigikira abantu je mandavyibaziye umuntu wese afite TikTok akaba atazi umunyamuji we nturi umunyamuji nukoresha TikTok je nange ndavyibaza neje ujago nabishaka mwege abastari muri abaririmbyi muri abakinyi ba filme n'abandi none kuba ntarabona basi nakajeme canke agakommentaire kuko ama video yawe barayapartage barayapartage cyane none mwege cyane TikTok mukoresha nawe bayapartage muyapartage nko muyakuye nko kuri Burundi ndumap ngo barapostinze video yanje umva bisigo ko abastari benshi bayibonye umva none ko mwarayibonye mukaba mudashobora kunshigikira nta mahera ndabasavye nshigikira mu bikorwa vyanje kuko nejo muzonkenera canke nanje jo ndabakeneje umva ndayibabarira nka wewe nagira muri bwa bwami nawe uzonsaba ikiganiro nsiga mba muri breeding nzobyuka nzi hari abantu je nazo ikiganiro bivanye n'ukuntu je nabakeneye abona ko atacondi amaze kuzana biraryoshe gusangira n'umuntu mwasonzanye mwicana umuhazi ko uribuka wa munsi uribuka cagi nk'iki kiganiro twe kuja kukigirana mu gihoteli kanaka urumva kandi n'ikindi tuzokigira mu gihoteli kanaka bige kudushigikira mwige kubona apana kwikunda ubona ko niwa postinga jewe umengo ncanda gucako gute no gucako ivyo ukora nivyo nkora ntibisa ahubwo nshigikira rero ndacavuga ati yo video ya gakobwa umunyamuji big fizi ampostinze hewe twabonyemo Kenzi apostinga ari turaza abantu baca banda bukuno bangana ugiye ubisinza no gati kubera mo Kenzi kabisa mubona manabivuze kubera Alvin Smith abantu benshi barambona donc tumushimire yego Alvin Smith n'ukuri imana bahezagire n'ukuri kiganiro bampaye kubera abo je natangiye batangiye kumpamagara mfise 2000 views abantu ibihumbi bankurikirana ubu ikiganiro twakoranye nta mezi abikiramara ndageze mu 600 birenga urumva ndabikeshawe niko no bivuga n'imisese nyama nabivuze urumva rero nabandi badushigikiye nkunza mbona akaya comments kinuze canje ikiganiro canje canke ibintu nagize ego basi dufakate ko nabangira ibintu abanya nkoma bambarira komanta ngo ngira ibijuju ngira ibintu by'ibijuju basi ivyo bijuju vyanje nyene bipostinga nyene kuko nacu ko ari ibijuju ndira abandi bantu bibijuju wobuzi upostinga ati vya bijuju tuzi nange uraza kuryoherwa n'iki kintu mudushigikire mureke ibintu by'inzigo iyo niyo terme nkunda gukoresha no kuri Facebook tugabanye ibintu by'inzigo je no posting sinzo hava ntera imbere ndaguce ko nta muntu yakira umugisha w'uwundi umwe wese afite umugisha wiwe ikindi abasavye niki ikindi kintu abasavye kinini cyane nico kunshigikira kandi n'abantu banabari uraza abantu dufise mu Burundi babakira no nka kamera yanje gugwa ngaye ni machine tuvugisha ukuri kandi nk'ubu nopfa serikali bazonshiramwo ibinyamakuru bizoza ngumunyamuji yapfuye no ndabe basi nimba mwumva yuko ufite umutima nk'unapfa uzokwambara imvutano napfuye ego cyane ko fata amahera imvutano mugende murateranye nawe muzogura amashugo je mugende mungurire kamera ninapfa nzimenya
azoba yabibiri nzoba nayakoreye numva napfa bazokora muri gwanje muri gwawe azobasigaye baharura amafaranga serike n'ubise zizimbye mugajege mpaka navyo namenye kukumva navyo bambajije vraiment ico kimwe oya mugajewe jene nararongo ahantu heza je mvuga misese niyo mvuze ndashimira igipolisi cy'Uburundi sindagisonzana jewe singwara je simbura amahera y'inzu jewe mugabo yarapfuye baramumpambira ubwo nanje ninapfa bamambe umva kwanza ahubwo nimunshigikire ko ninapfa nta kibazo nzobatera igipolisi je kizompamba nimunshigikire mungurire kamera hamwe je nikorere mfite ibintu byinshi mbashaka kuvuga mbashaka gukora kaca sanga telefone nkoresha telefone peut-être ntibifata neza ikina ntigisa neza munshigikire wara mureke ibintu by'inzigo kandi nafuze usanga bose bampostinze yo munyamujisha uyahora nwenza umugenzi wanje reka ibintu by'ubujyajya umuntu umuha gihema ukimuboda ibyo bintu by'ubujyajya bihagarara je umuntu wese ankunda mu bafana banje ikindi ko ndabasaba n'abafana ba Sexy Love ubu naza ko niki kiganiro kikamukorako wese sugutegeka mumbabarire niko mvuga ijwi ryanje nyene niri nini sugutegeka ariko ndasa niho shikana ko ndashaka kubwira n'abantu mu rusengero ata micro urumva rero nabasaba yuko munshigikira nkihema mume mumfashe kandi abantu usanga bafite amahera menshi usanga bafite amakonte yazivye amafaranga basi nzoze murangurana mungure kamenzo ze ndayikorera tuvuga uko usanga avuye umuntu ugasanga afite umutima nibaze yuko abantu bose badukurikirana barasa imitima nuko gusa umutima wo gutanga twese je mandana babarira nibaze ko amahera nzoyage je nibaze bama amahera bazi bamamaga ngo cyangenda kubye Sexy Love tugende ugure kamera ritani machine je nimuma amahera munzanira ibikoresho kuko je sishaka amahera jewe nshaka ibikoresho uzokogwako mureke ibintu by'inzigo ibikoresho Rita turagushimiye cyane nukuri ndakunze le fait yuko utigirisha oya nigirisha nidigadige byose ndumusireyi bagenda baba mu buzima bwo kubesha utigirisha wakoze nukuri kutwakira iwawe kuko nkuko nababwiye bakunzi bacu ba Sexy Love TvShow nukuri Rita yatwakiriye iwiwe mva kandi ukwigirisha nta kurimwo nyene mumubonye kujya muhora mumubona mu ma video yiwe TikTok niko ameze urumva ndavuze nti twari kuba dufite ibintu byinshi je na Rita twoganira ariko reka tubavunira akagohe tubaha ibi byonyene hama nimwadusaba mu ma commentaire yuko ritagaruka azoca garuka ariko murumvise ico yabasavye mumushigikire nukuri mugire like mugire share mugire partage ku ma video yiwe yo kuri TikTok yababwiye ko yitwa umunyamuji je kora mu telefone yanje yitwa Rita la comédienne nico kiza je umunyamuji yitwa umunyamuji ama video yiwe mwama mwayabonye kubankurikirana kuri Instagram no kuri TikTok nzoya repostinga kugira musubire kuyabona mumugirire amajem ama like muje kuri YouTube yitwa Rita la comédienne mugire j'aime mugire like abashaka kumuhanura abashaka kumushigikira aba producteur abariko baradukurikira aba videographe umuntu wese vraiment yumva ati uyu mudamu namukunze ndifuza kumushigikira gushigikira ibikorwa arimo gushigikira ama message ariko aratanga gushigikira uko nyene ari nukuri muze mumuhamagare mumwandikire ku ma réseaux sociaux umva yishura guki tutu jewe vraiment yarishuye abona tegezo kushira ngukunda sinatenda kwandikiye ati ukuru ndagukunda no kwikiganiro sishobora kuko afise umutima ukunyene mumubona atwenza niko n'umutima wiwusa ndisi kubera ko asa umutima mwiza Rita ndagusabe rero akajambo kanyuma ubwira abakunzi bacu akajambo akajambo nababwira d'abord ndagushimire wewe urabivuye uze kundondera abandi barama ikiganiro ngo uransangaha nimuna hari déplacement z'ukuntu zizimvye nimuna reko déplacement shaka kuva nk'umukate w'umwana wanje mugabo wabigwa kamemvye byose ntsi ko wavyumviriye urafata umutima vuga to yaje nzomusanga hayi imana iguhezagire nukuri wakoze nishimye kuba kamembe ari munagwa emission ukavuga ati emission simpomba shobora guhomba indunguka tu inanje ndayungukako umva merci beaucoup kuba d'abord unankurikirana ko ndabibonera nkurikirana cyane gose merci beaucoup kunkurikira mbohama nkabashimiye n'abaraba TV yawe n'abakomeza kugushigikira kuko nta muntu ashika nawe ubwawe
bakomeze kukuba hafi bakomeze kugira dufashanye hama Imana ibahezagire umwe wese ahezagirwe mu nzira ze kuko iyo muhezagiwe none twege bato bato dushikirwe. Merci. Merci beaucoup. Tubashimire cyane kubona mwakurikiranye ikiganiro cacu et si on en discutait mubandanye mugira like j'aime muduha ama commentaire musharinga ibiganiro dushirako hanyuma murabizi neza ko tubakunda nkuko Rita yabivuze nukuri mudushigikire kuko umugabane Imana yaduhaye no gukundana ndazi yuko vraiment muba mwumva byabapfanye ariko mubandanye mudukunda ndagushimiye cyane Rita. Merci beaucoup cyane gose bimwe bivuye ku mutima nizere yuko ninaguhamagara n'ikindi gihe uzozuriruka wewe murakoze cyane turabakunda cyane.